tugeze mu gihe ciza rero cyo kwakira iganuke y'umwaka. Abinzamba banze bashike ngaho imbere babanze basanganire iyo ganuke Imana igire duhe mu kuvuza inzambi indwi incuro ndwi. Tubasabe namwe bwe mucyo duza ibiganza ufise amaboko akomeye ashaduza ibiganza kugira ngo twakire iyo ganuke ariyo masezerano y'umwaka wa 2020 tugiye kwinjiramo. Tugumeza amaboko hejuru nkabakira umuhezagiro w'Imana. Isezerano rya mbere kubwo no mwaka wa 2020 tuye kwinjiramwo ari umwaka wa 4. Uhoraho Imana mushobora vyose agiye kubandanya avugana n'abarundi kandi ashize ahagaragara ivyari vyaranyegejwe vyose. Imana irasambuye inkomezi zose z'umwansi w'Uburundi ahari hose kw'isi nzima. Tubisanga itanguriro igice ca mbere kuva ku murongo wa 14 ushobora wa 16 mugwe mushitariza ibiganza. Imana iravuga iti mu kirere c'ijuru ni habeho ivyaka vyo gutandukanya umurango n'ijoro, bibi bimenyetso vyerekana ibihe, iminsi n'imyaka, kandi bibi vyaka vyo mu kirere c'ijuru vyo kwakira isi. Biba kuno Imana irema ivyaka bibiri binini, icaka kinini cyo kuganza umurango n'icaka gitoya cyo kuganza ijoro, irema n'inyenyeri. Amen. Nashaka kubaha akarorero. Ejo dutahutse je nkunda kugendereza, mfise ngabire kugendereza ku mugoroba mwijoro, ku mugoroba saa 12 saa 12 n'igice no hariho ukwezi abo twatwe 19 bereka. Ku kwezi hariho imirongo 4 itondetse ikurikirana. Uno munsi naho mu gitondo mpagurutse nyiratuze haca haba urugori kuzuba, tuko turaza ruca ruhava dushise ngaha dutanguye defile cyasura kandi ruraboneka urugori kuzuba. Murumva ibyo bimenyetso ibyagiye ko birafise ico bijanye nico bisana n'amasengesho tumazemo iminsi. Isezerano rya kabiri. Uhoraho Imana mushobora vyose agiye gushira mu Burundi ibimenyetso binini kandi bikomeye. Imana iraremye ivy'inkomezi bihambaye ivy'umwana w'umuntu atoshobora kunyiganyiza nga mu Burundi. Tubisanga mu gitabo cya c'abami ice cindwi ku murongo wa mbere gushaka ku murongo wa kabiri agace ka A, agace ka mbere. Adusomere niho Elisa aramwishura ati nimwumve ijambo ry'Uhoraho. Uko ni kuhoraho avuze ejo nk'aya mango kw'irembo ry'Isamariya 220 ingero y'ifu inoze izogugwa shekeri imwe, kandi n'ingero zibiri z'ingano zizogugwa shekeri imwe nyene. Ariko intwazangabo uwo mwami yagenda yifadikiza yishura uwo muntu w'Imana ati
mbega uhoraho naho yotobora amadirisha mu ijuru ivyo vyoshoboka? Isezerano rya gatatu. Imana mushobora vyose iratoboye amadirisha, imiryango vyo mu ijuru kugira ngo umugisha n'imihezagiro vyururuke ku gihugu cy'u Burundi, kandi nimwakira abarundi umugisha uvuye mu kiganza c'iburyo c'Imana mushobora vyose. Akenge kagarutse Iyo tubisanga ivyakozwe n'intumwa igice ca 12 umurongo wa 11. Akenge kagarutse Petero aribwira ati, noneho ndamenye by'ukuri yuko umwami yatumye umumarayika wiwe akankiza ukuboko kwa Herode hamwe n'ivy'ubwoko bw'abayuda bwari burorereye byose. Amen. Subiramo neza. Akenge kagarutse Petero aribwira ati, noneho ndamenye by'ukuri yuko umwami yatumye umumarayika wiwe akankiza ukuboko kwa Herode hamwe n'ivy'ubwoko bw'abayuda bwari burorereye byose. Amen. Isezerano rya kane. Uhoraho Imana mushobora vyose aragaruriye abarundi ubwenge bwari bwaratakaye. Aragaruye kandi ubwenge abarundi bwari bwaraboshwe n'umugwanizi. Abarundi ubwenge buragarutse, bagiye kuba abadasanzwe ku isi. Nguyo wa muhezagiro twasaba ejo udutahukane mu miryango yacu, mu bacu, mu nzego zose, mu mitumba yose, mu makomine yose, mu mazone yose, mu miryango yacu, mu mashengero yacu, kandi barakeye tuharabe wasezeranye no kwizerwa no kwica azobishitsa. Ni Imana mushobora byose iduhaye yo ganuke. Mu kurangiza, jewe nanje nk'umukuru w'igihugu cy'u Burundi maze imyaka ndongoye igihugu cacu, nagomba mwese ndabipfurize umwaka mwiza mushasha w'2020.